Mwaramutse, iyo nishuye amajambo ameze nk'ayatameze neza, hari abantu bavuga ngo izo mbonerakure zihoze, abo bantu bihoze reka guta umwanya. Mu bisanzwe si guta umwanya, birya bintu birafasha. D'abord ko ari nk'ikiganiro, kwigisha abantu ukuntu iyo umuntu mudahuje mushobora kuba mwishurana neza ataguterana imiragwe. Ico ni kimwe nico turiko turigishanya, kubera ico kintu mu Barundi kiratugora. Tuzi ko ibintu vyose ari impari, ari kurwana, ari gutukana. Ica kabiri, kumenya kwavansa ivyiyumviro, kumbure kubekipa na mwebwe yuhuye n'imbonerakure, yuhuye n'undi muntu akabwira ngo vuga ivyiza, ngo no mu bindi bihugu harimo igiturire, ngo n'ahandi barapfa. Ukaba ufise amadone ahagije, ukavuga uti bon, statistiquement hariho ahantu iyo habaye ibintu bishikiye abantu 4 mu bantu 100, naho bishika abantu 90 mu bantu 100, nubwo hose vyashitse harimo difference. Donc kamenya kwavansa ama idée no kubekipa. Ica gatatu no kuba désarmement, kubera kenshi na kenshi amareta y'aba dictateur ntibashaka ko uvuga. Iyo bagututse batagutorera ugacuceceka, aje ati twamukomesheje canke yadutinye, mugabo iyo ubahutse urabadésarmement kuvuga ati hari umuntu ashobora kubaho kuvuga ibintu nk'ivyo. Yes, turashobora kuvyubahwa kubera twese isi ni muvuga ntisakaye, mfise amaraso ufise amaraso, nta kintu cyotuma wumva ko ufise ububasha ku buzima bw'iwanje gusumba ubwo mfise ku buzima bw'iwawe, kaje ntako ndakumenasa mugabo kaza kumenasa. Birabadésarmement en fait, bakumva ko nta nguvu bafise. Ko bamenyere b'abantu muri village avuga ikintu, ama groupe ya WhatsApp nk'akarorero, muri ama groupe ngo uvuze ikintu baca bakujako ngo kwanza ngo uwo muntu wo mukorerako. So niyo bamenyereye, donc hazajana iyo esprit yo gusariansinga abantu, bakumva ko no kuri internet yuza katunumya yumvise umusubije, kuko mu ma groupe WhatsApp amenye kubona aca basariansinga akacomba ko singuvu. Ico gihe uca umudésarmement za nguvu yari afise, akuva ati kumbe umuntu ashobora kunsubiza jewe nshikwe n'umugambwe akaguma atembera ndetse agasubira, ivyo birashoboka. Donc biramudésarmement, birabaka inguvu. Nico bituma guceceka atari vyiza. Ariko kandi no kubaha information, kuko abantu benshi ntibamenya, kuvuga ngo dukeborane bishose twigishanye. Abantu benshi ntibamenya ingene mu bindi bihugu liberté yitwa, ntibazi ico leta igomba gukora, ntibazi ama avantage yatatu kubaha, ntibamenya ibintu abategetsi bariko barabiba, ntibamenya kandi ko batagomba kuvyibwa, kuko hari n'ukuntu umenga kubera ubundi ariko twamenyereye umenga umuntu wese ari mu butware, ari nyumba kumwe, afise ububasha bwose yahawe n'Imana avuye mu ijuru. Ariko mu bindi bihugu buba buri limite, nta muntu n'umwe ashobora kundenganya ngo abicikane ngo nuko yitwaje igiti. Umuntu andenganya ari uko turaburana, buri muntu wari wese. Bari ni case ngarutse dawe kuri ico, ni vyiza ko hajya ama comment utoyihoza kuri jewe nk'umuntu w'umusemerezi, ku mpamvu ndababwiye nico bituma mpora ndabishura iyo ndonse umwanya, canke iyo numvise hari icigwa noca nkuramo ngaha n'abandi nabo nyene nkabaha icigwa. Nico niyo mpamvu, sino nta suba ngo nabatinye ngo nabubashe. Kenshi na kenshi kwanza simba focusinga kuri urya muntu, kenshi na kenshi ndiko ndafocusinga ku bintu vyamuvuyemwo, kuko biba vyamuvuyemwo babi no mu bandi bantu. Kujya vuga ngo mbwire gito cy'uwanje n'icundi yumvireho, nico amfete ndiko ndakora. Ico kimwe ndi video nakoze kurya mukobwa, abantu bavuga ngo urya mukobwa mureke, ntajya mu kwasi nariko ndavuga ideologie, nariko ndavuga indoctrination iri mu bajene. Kurya mukobwa sivyo yavyutse ararota, nivyo yize ahantu, kandi uwo muntu yamwigishije ariko yigisha n'abandi. Ndemba ariko ndasemerera kuri abo bandi en general, muri rusange ntabwo ariko ndafocusinga ku muntu umwe. Umuntu umwe mparasemerera ko n'abantu bategetse gusa, abantu batoyo ndabakoresheje, mba namukoresheje nk'ico no kwita matériel didactique, nk'igikoresho cyo kwigishanya canke nk'akarorero, atari kuvuga ngo ndiko ndafocusinga ko wenyene, kuko wenyene naho yohinduka abandi baje natahindutse, ça ne change rien. Voilà, nico nashaka kuvuga. Kusiga mu munsi mwiza. Bye.